igihe jewe nabura umuvyeyi wanje papa wanje. Yo, condoléances. Merci, sinari hafi yo muhira. Ego nkicumva iyo nkuru nyene narababaye. Ndababara gose ngira ucuvyumva nawe urumva utari hafi y'umuryango, kumva inkuru nk'iyo yagushikiriye aho uri, urumva urabura amahoro. Ariko uriyakira nyene urumva ni ikintu nyene kibabaje. Mu bisanzwe jewe papa wanje uko no bivuga ntiyandeze umwanya munini, ntiyatureze. Twe twareze na mama wacu. Mama wacu niwe yatureze. Bo ariko twari tumufise. Twari tuzi ko tumufise. Bari baratandukanye ariko bari baratandukanye. Ico kintu ndakunda kucumva gose. Ngo umukobwa samera menshi abahungu baramutinya. Boje sinzi. None bamutinya kubera bafise amafaranga. Mu bisanzwe oya. Sikugutinya none yo gutinya gute ko bafise amafaranga nabone atayafise. Kiretse atayafise ari nabone atayafise sawa birumvikana kuko acavuga ati ntafise nkagenda ku buryo afise. Ntiyonyemera. Jewe kurongorwa mu bisanzwe nashaka kurongorwa mfise ivy'iwanje kuko niho n'umugabo atakugaya. Harya ugiye kurongorwa n'umugabo atakintu na kimwe ufise. Arakugaya gose. Kubera avuga ati uyu aje ni je kira kintu cyose ndamumenya. Ikintu cyakagaye atabakaje. Ariko ugiye wewe wifise. Nawe afise mugahuriza hamwe. Mugahuriza hamwe mwese. Yego. Nta kagaya kuzane kuko avuga ati urya anye genda nk'umurambesho ingyarya. Umbesha yuko nkunda utankunda ari uburyarya. Cyo ni kintu nanka mu buzima bwanje. Salut les amis, la famille bakunzi ba Akamo TV, turongeye ko baramutsugira kandi Imana dukundiye ko twongera ko bana namwe ko mbonesha kure yacu. Uko muvyumva kuri micro ngo Nabiii turi kumwe hama imbere ya kamera turi kumwe n'umutumire wacu uno munsi. Turiko n'umukobwa mwiza murayibona namwe, umukobwa w'amaso meza. Turakwakiriye cyane ngamiga Akamo TV. Murakoze cyane. Bameze neza. Ego. Mu bisanzwe novuga ngo ndakuvugire kandi uri umuntu akuze no ndakwinjiriye cyane. Ariko hamwe n'ivyo ashobora kwidondora bako badukurikirana kugira ngo ashobore kumenya ati ninde no munsi umutumire wacu muhire ninde. Okay, murakoze. Kazina kanje ko banyita je. Nitwa Elias Perate niryo benshi banziko. Ego. Karibu cyane. No musi n'umunezero dasanze kubakira mu bwami bwa Akamo TV. Ariko rero yo twumvise Elias Perate twumva gute twumva nkande. Mu bisanzwe twovuga twomuvuga nkande. Ninde muri make kubatakoze. Tumumve nk'umukobwa ameze gute twumve nkande muri make. N'umukobwa yavukiye ino akurira ino. Ubuze ino ushatse kuvuga ino he? Mu Nyakabiga. Okay. Umukobwa yitonda. Okay, biraboneka. Ego. Nene Esperanta aho witonda cyane se bimaze gushika baramuze. Ego byarashitse. Mbere ko tukubazisha ko babaje kwanza nirihe kosa wakoze kuva ukiri muto gushikungane gutyo. Ikosa warakoze aho buri hose ugiye kuvuga ati kino sinocibagira mu buzima. Ikosa n'abana narakoze. Oya ntari hari je nta kosa nakoze. Nta kimwe wakoze ku buryo n'uwicaye akavuga ati je hano naradekonye. Kwizera abagenzi. Okay. Yamaze gushika ukizera umugenzi hama akakudekonera ukumva nyene ko witujije impamvu waramugize umugenzi. Ego. Zagenze gute? Ko byagenze nyene. Mbo urashaka kugira umugenzi.
kavuga ati uyu nyene ni asha numugenzi nyene ujyaho hafi yeah haba mu nyuma nyene akakudekone yeah bigihe ikintu umugenzi we gukorera ukumva ko baye desu ukavuga ati ngaha vraiment urandekone sana jenda humurambesha ingyarya yeah umbesha yuko unkunda utankunda ari uburyarya yeah cyo n'ikintu nanka mu buzima bwanje urazi ko indyarya akenshi umuntu ashobora kuba n'umuntu ari indyarya ariko ntumenye ko ari indyarya kubera yuko muri kumwe akwereka visage nziza ariko mutari kumwe ntubimenye ko atagukunda. Ni gute Esperance ashobora kumenya umuntu ko ariko aramuryarya canke amukunda vy'ukuri? Jewe indyarya ndayibona kandi n'umuntu ankunda vy'ukuri ndamumenya ndaza aho ndamufatira. Ahantu uzimufatira shaka nteye amatsiko nibanga ryawe canke wasagiza abandi kugira ngo bahamenye? Oya nibanga ryanje. Okay. Sinabibwira kuri kamera. Okay. Esperance atubwiye yuko hari ikintu bon iba yaramubabaje mu buzima ushaka kudusangiza ni igiki cyakubabaje mu buzima ku buryo naho umva bon aho uko uzokura kose kizoguma mu mutima wawe. Igihe jewe nabura umuvyeyi wanje papa wanje. Yo condoléances. Merci sinari hafi yo muhira. Ego nkicumva iyo nkuru nyene narababaye. Ndababara gose ngira ucu byumva nawe urumva utari hafi y'umuryango kumva inkuru nkiyo yagushikiriye aho uri urumva urabura amahoro ariko uriyakira nyene urumva n'ikintu nyene kibabaje. Ariko yapfuye ukuze ndumva ko umaze kubuta watembereye wari ukuze ntwari umwana. Ego nari nkunze n'ukuri. None vyarakoroheye kugira iki kigandara aho wari uri vyagenze gute ko mbanze bari ubuzima umengo ntibworoshe cyane? Bo vyaranyoroheye nyene. Zuko nyene waragandaye tu nyene uri ngaho wari uri. Ego ndagandara. N'ikintu cyambabaje cyane no kuntu ntagiye kumusezera irya nyuma. Nyifatanye nyene n'umuryango. Ikintu cyambabaje gose ntazigira nibagira. Ubuzima bwanje. Ego mane cyane ngo iyo Esperance arumvise ko umuvyeyi yitavye Imana yari araganda yarahejeje uragarutse mu Burundi ni gute ubuzima bwakomeje kubandanya mu rugo usanze umuvyeyi umwe mugero wasize abavyeyi babiri? Urumva nyene ntibiba vyoroshe ngarutse kwa nari namaze gukomera nyene mu mutima harya haragira aho komera abantu bakaza barakubwira nyene wihangane bishikira bose si wowe nyene bishikiye. Ibintu nk'ivyo nyene ubuzima nyene urumva ubuze umuvyeyi ugasigara umuvyeyi umwe cyuvyumva nyene wari ufise babiri umva ari babiri hari ikintu usanga nyene kiruta umva usigaranye umwe wari ufise babiri hari ikintu kigabanuka. None hagati yapo na mama wawe ninde muntu wovuga ati yarafatiye runini cyane abana ku buryo uvuga ati imibereho urabizi ko mu rugo hari imibereho usanga ari bose bashira hamwe cyangwa tusanga numwe arondera undi nawe ntabwo arondera hagati ya mama na papa ninde yarondera kurusha? Sha ni mama wanje. Mama wanje niwe kira kintu no kuri. Gushika n'ubu niwe kira kintu. Ego. Papa yaragwaye none? Yaragwaye igihe kitari gito. Yaragwaye. Ingwara nyene urazizi z'abantu nyene zifata abantu bakuze. Aragwara igihe kitari gito. Twe dufise icizere yuko azokira. Ariko nyene isaha y'Imana igeze nyene umuntu arataha. Imana iba yavyanditse. Komeze kwihangana cyane. Umaze imyaka ingana gute utari kumwe na papa wawe? Mu bisanzwe je papa wanje uko no bivuga ntiyandeze umwanya munini ntiyatureze
twe twareze na mama wacu Yeah. mama wacu niwe yatureze bo ariko twari tumufise Yeah. twari tuzi ko tumufise bari baratandukanye ariko bari baratandukanye nico gituma kumengo biragoye ubuzima bwo kumwana baho akuranye n'umuvyeyi umwe uko dusanzwe tumenyereye ko umwana kuba kumwe n'abavyeyi babiri ari avantage ku mwana kubera ko akurana affection y'abavyeyi bose. Kuri Esperanta vyagenze gute gukorana n'abaye n'umuvyeyi umwe gusa? Nukuri jewe gukorana n'umuvyeyi umwe mama wanje ntako atagize yaduhaye indero nziza yarampaye indero nziza kandi ari umwe ego ntaco namuburanye vraiment gushika n'ubu ngeze ngaha ni kubera we kwa mama wanje. Dukunze kubona abakobwa benshi muri kino gihe iyo babayeho barezwe n'umuvyeyi umwe akenshi arabavuga ati je buno buzima ntago nshobora kubamo kumbure mama ntashobora kudukumpa byose nkeneye. Ese yo hari abandi bavukana ugasanga bakwaja mu zindi ngeso mbi. Nirihe banga watawe kugira ngo ukomeze ku mukobwa utekanye ufise indero ugifise imico myiza kugira ngo ube wobumbwa n'ubuzima wakuriyemo en plus umva ko mutakorana n'abavyeyi bose babiri? Jewe icyambere na mbere kwanza mbanje gushimira mama wanje nkashimira bakuru banje kuba ngeze ngane kubera abo hama ibanga je natahuye nuko icyambere kwanza ni kubumbwa n'ico ufise n'ivyo ufise ukabumbwa n'ivyo ufise hama ikindi kuja mu ngeso mbi ningigo wowe wonyene uba wafashe kuko hari abo usanga bafise ibintu byinshi baronka ibintu byinshi ariko kajya gatsima kuja mu ngeso mbi ariko bafise hama no kudakunda gukora ubunebwe ubunebwe kudakora agashaka aronka amahera ataruhiye natwe nanje ukuntu meze umva ndarondera abe make ndayabone ariko arayo naruhiye ego En fait dufate yuko kino gihe abakobwa benshi ari abakobwa ushobora kurangira ubuza kuvuga ati je ntabwo nokora ko arabayizeye umushoga dadiruna kashobora kumutanya imitaye atavuye muhira atarushe atakoze ariko wewe uratubwiye yuko urakora ashaka we make uyakore uyabone ubone ko ari kurikorera. Hariho benshi numva yuko bavuga ati je sinorongorwa ntafise imitahe yiwanje donc nafise amafaranga yiwanje. Kuri Esperanta ni cyaje cyumvira afise gahunda yo kurongorwa nka kujya bavuga ati oje nzorongorwa n'umuntu atunze kugira donga amafaranga canke ati nzorongorwa n'umuntu akenye je nararonde bimeze gute kuri Esperanta? Jewe kurongorwa musanze nashaka kurongorwa mfise vyiwanje kuko niho n'umugabo atakugaya. Haje ugiye kurongorwa n'umugabo atakintu na kimwe ufise. Arakugaya gose. Kubera avuga ati uyu aje nije kira kintu cyose ndamumenya. Ikintu cyakagaye atawakaje. Ariko ugiye wewe wifise. Nawe afise mugahuriza hamwe. Mugahuriza hamwe mwese. Yego. Nta kagaya kuzane kuko avuga ati urya anye arafise yararondeye nanje ndarondera twese turahuriza hamwe. Genyo gahunda afise n'ukuri. Wow, Imana igushoboze cyane. Dukunze kumva abandi bakobwa ati iyo umaze kurondera ukaronka amafaranga menshi tamugabo ufise n'abahungu bacasigara bagutinya. Nushobora kwiyumvira ko ogeye ugakora cyane ukaronka ubwo buzima uri kurifuza bigaca bishikaho sho bifuza kurongorwa abahungu nabo bagutinya bavuga ati jya mukobwa arengi koko ntabwo twomwegera. Ico kintu ndakunda kucumva gose ngo umukobwa samara menshi abahungu baramutinya. Boje sinzi none bamutinya kubera bafite amafaranga. Mu bisanzwe oya sikugutinya none yo gutinya gute ko bafite amafaranga nabone atayafise kiretse atayafise ari nabone atayafise sawa birumvikana kuko acavuga ati ntafise nkagenda kubirya afise ntiyonyemera.
ibyo bintu ndakunda kuvyumva vraiment sinzi je sinzi en fait benshi mpora numva je bavuga ati icambere baratinya nko kugira dote bavuga ati ese nk'umuntu afite amafaranga angana gutya no muzanira inkwaro zitangana n'amafaranga afise hamaje numva ko aca babuje gutanga menshi ko atanze uburofu mugira ati ubwo nanje no nabuguhereza ari bukeyi donc amafaranga yoba yumvira gutanga abatanganya agaciro nawe ubwo bivaye ibyo bararondeye kindi naco kavuga ati atwawe umukobwa afise amafaranga menshi mu rugo nta jambo azogira kuko azomubwira ati ivyo bashaka ko mananje no biguhereza basanga nta kubahana guharira ivyo niko benshi babivuga Esperanta ngo Imana muhezagiye akaronka amafaranga menshi akarongwa n'umugabo kumbure wewe umurusha amafaranga ni gute ubana n'umugabo wawe munsi mboico umugabo atafise Jeffse menshi nawe akaba afise make twobana gikuru n'urukundo n'uruco gikuru naho amafaranga vraiment sico kintu umuntu yoshira imbere oya mukundana nukuri mukundana neza akagukunda nawe ukamukunda urumva ivyo by'amafaranga sivyo byoza je numva konye ariko novuga nyene kuri jewe ariko kuri jewe sinzi nk'abandi kuri jewe vraiment je twobana gikuru gusaba nkunda nanje ndamukunda twumvikana ego bivuze yuko umutipe tu agukunda yifitiye umutima gukunda amafaranga nayo bafise make gusa yo kwibeshaho nawe amurusha amafaranga naco vyo bitwaye nyene ngo kubahana mukabana fresh ego nukuri twobana niko twaba twumva ngo urukundo n'amafaranga urabona ko toraba cyane umutipe afise amafaranga canke uvuga ati ofe kuba unkunda tu wifitiye tuya dukeyi utari umuhungu w'umunebwe nta kitwaye uzi kurondera ni sawa ikibi n'umunebwe ufise ayo makenya ayo make ndabone duhurizeho twese mwese donc mwarondere n'undarondere hama muhurize hagati aho ko wari unyamuhungu yicara ati Esperanta ararondeye reka nicare ng'imitungo yiwe yofuma agenda nawe akarondera utwo duke ibihumbi 10 ariko abizane zongerereze ego duhurize hamwe kabisa okay mbere ko turagize kino kiganiro nizeye impanuro woha ugaruka kino gihe aho tubona benshi ko barahahamira amaronko cane kandi batanaruhiye ni yahe impanuro baha muri rusangi nka bakuru baca nka batoyi bawe canke bo mungana je nk'impanuro no baha nuko bokora bokora cane kuko amahera utaruhiye n'uyaguhaye agusuzugura ariko arya we wakoze umva wakoreye nubwo we bari make ariko wayakoreye niyasho yawe urayaronse ayo onye n'Imana irayahezagira sico kimene harya anyo ugenda akaguha wayakuye mu ngeso mbi urumva n'Imana niyahezagira ariko arya we wakoreye yiwawe vraiment yo onye Imana iraguhezagira je rero umva impanuro no baha abantu bose bakora nyumviriza n'ukuri nibakore bakore kuko nta muntu yakoze yigeze abura gukora ni vyiza kandi muri ivyo nyene uko asha peu importe akazi akariko kose wokora ariko winjiza amafaranga Imana iraguhezagira muri ayo mafaranga nyene ubu kurakorera ego Esperanta okay bareke guhahamira amafaranga yaba batakoreye neza bareke guhahamira amafaranga batakoreye bakore baronde ayabo yiwabo kabisa ni uzohagarara umva uvuga ati je ndafise ico umva ndihagazeko nayi wanje nta muntu yayampaye nta muntu nakuye mu mufuko nayi wanje je narondeye urazi kuntu biryoshe umukobwa ugafata ukiha peni ukisohokana amafaranga yo wakoreye utarindiriye ngo nakasohokana pana bimwe abakobwa bapanga ngo mapu y'umuntu canke wenyene ukavuga ati bon nakoze naronse amafaranga reka nje kwicara inge iyashi wanje nimba ari iyo nyama uyige uvuga ati ni ivyi wanje unyene donc uyiteho wenyene yabitesha n'umukobwa babitesa gose ukore ha muronse akanya ugende wicare asha wihereze wenyene uvuga ati nayi wanje je nyene ndiko ndarya nta muntu yayampaye nije narondeye biba bitesa gose ego en tout cas niko gaciro k'umukobwa ego Esperanta ndagushimire cyane ku mwanya duhaye kubera wanatwitavye ugashaka kuduha impanuro kuko bino ndabizi yuko ntihaza kubura umwe canke babiri bizagufasha
Esperance tugiye amajambo akomeye cyane aho kino gihe ushobora gusanga umukobwa yizeye guhabwa kurusha nawe gukora ngo aronke yihe wenyene. Icyubahiro cy'umukobwa no gukora akaronka ibimuvuye mu yashiye wenyene quand zino mpano tuzigendere cyane. Turabakunda cyane rero mukomeze kudukurikirana mutibagira kugira subscribe na j'aime na partage kugira ngo mukomeze kuronka amakuru agiye atandukanye kuri Akamo TV ku mwanya. Turabakunda cyane naho butaha.